rero ngabona yuko mu bigeme ndangakaranga hari babazi ku izina rya Miss Burundi. Bona yuko ku munsi wa gatanu byari birori bimeze neza kabisa. Byari birori abantu benshi bari barindiranye igishika kumenya mbega ni bande bagiye muri finale, kuko igice ca finale canke igice ca nyuma ni igice abantu benshi baba barindiranye igishika bavuga bati aho butigo burageze. Abigeme bagera ku 15 ubona ko bamaze kumenyekana kabisa, bazogaragara muri finale cyangwa mu gice ca nyuma, maze bagatora nko batanu nkuko bahora batora bane, no munsi bazotora batanu. Okay, kuri inshuro bazotora batanu, twarabibabwiye neza. Bona yuko ari ibirori byabereye hariya muri Source du Nil kabisa. Bona ko byari bimeze neza, kibanza gifise jardin nziza cyane, kibanza gisa neza. Bona yuko barahibuka tugenda kuri dramatic concert, barahibuka tugenda kuri Ranamba na Boss concert, hari hajya nyene kuri Source du Nil. Bona yuko ibirori bya Miss Burundi niho bizobera. Dutangurire ngaha Mr. Fulgence. Ibirori byarabaye. Okay, dutangurire ku kuntu byari bitunganije, ku nteguro byawe kuntu byari biteguwe. Byari bimeze gute? Mbagire ngo byari bimeze gute? Byari biteguwe gute? Gerageje kuraba, wow, kagereranya kandi mahevene mukunda kugenda. Kana bero kintu cyitwa decoro bwa mbere. Demi finale yerekanye itandukaniro n'ayandi mahevene mayabaye muri cardo finale zigiye zitatu za mbere, Gitega, Ingozi ndetse no ngahe Bujumbura nyene ne kuri Royal Palace. Byerekanye itandukaniro ridasanzwe kubera ko byari biteguye neza cyane. Muri jardin bari bahadekoye fresh, hasa neza, aho babona ko ari kibanza gitunganije kandi gisa neza. Okay, abantu bashoboye kuhashika bombera icyabona. Ni evenement yari tegekanije gutangura igihe cy'isaha 11 z'umugoroba, ariko iza gutangura neza mu masaha agana isaha 1 zirenga ko. Haze guhera umwanya muto y'imvura ihakwa ishaka kubitoba, ariko birabandanya. Yamaze umwanya muto y'abantu barasubira barajya mu bibanza byo bigenda neza. Cyane wari umuhezagira, Imana yari ihezaga ibintu bigenda neza. Hari na nyinshi hamwe n'ibishaka kwigenza ku bantu. Ngo yashavuye ati mwe muri ko murasabana muryoherwa, ati je nanze intunti nyinshi ngaha ibintu byakomeye. Ni evenement rero yaje kuba igenda neza. Abajiji bari biteguye, kibanza gisa neza, aho bari aho bameze neza. Abonye hari abari bambaye impuzu zisa. Bamuhungu we niho ngira ngo nshike. Hageze aho guhamagara abakobwa, baza bambaye imyambaro drizzy, naho wowe udakunda Burundi icyo no kubwira cyoco hari ya Rishari ngajyamya na dushiremo utufoto nga Rishari arashobora kudufasha ndi ngo akagenda acishamo kamwe nta kibazo. ndi ngo ibintu byo kwambara impuzu ziboneka mu kenda kanashana aho ziko nabonye umukobwa byibushe cyane. Oya, kubyibuha si kibazo. Kubyibuha si kibazo, ahubwo bubahwe, Imana yabaremye neza. Abarundi kazi mwiha amashi muri beza. Canke yabyibushe amaze gushika muri competition. Drizzy ndabiri rya foto. Yasujya byibushe. Oya, siniko ndavuga ibyo kubyibuha, ariko ndabiri ukuntu abana bambaye gusa. Uku niko binjiye bambaye, agenda Richard dufashe no vanga amafoto baze ko babona n'ukuntu abandi bari bameze. Urabyumva, abana binjiye basa neza, bambaye baberewe, bambaye impuzu kabisa. Uwababonye wese yaravuze ati bano bakobwa impuzu bambaye biraboneka yuko iyi project yo kubambika entrance bakoze ari nziza cyane. Biragenda neza, baraza bagira ibirori bimeze neza, barasabana bigenda neza.
ibintu biba umunono, ibintu biba amavuta, baradefira inshuro zigera kuri zitatu, bari aho bararyoherwa, ijambo riravugwa, hazamo gushima cyane, murababona abantu muri kuri Facebook, murabona batoto. Credit y'uwitwa Runyuzi Fashion ngo yashoboye kuba abakorera zijya mpuzu, abazibonye bose n'ubu baracyazishima, baravuga yuko yabashoneye neza, niko bibona. Zirabe hanyuma uvuge Runyuzi Fashion natwegereye maze tumwereka akantu twikore. Urakoze cyane. Runyuzi Fashion mumubwira twandikire kuri PJ Classic FM turamukeneye. Okay, bigenze uko nuko bariyerekana bigenda neza, ariko shabara ego kweri yagerageje njya muntu arashona ntibashona arashona. Okay, nyine tuba dukeneye ibintu bya creativity nka kujya uko urabona. It's the first time tubonye style nyizi muri aya ma evenement y'aba miss, kandi urabona ko bari ahantu haba hari abantu benshi. Uremeye sinakubwiye ubyibushe rero ngujye bamubonye bivuga ntacuba amubonye se nane ndabigenze gute. nuko rero abakobwa baje bambaye neza basa neza, ariko nubundi bari 30, ariko nubundi 15 muri bo bategezwa kuvamwo, aya nta wari yasi bagataha, we nta numwe yari yasi. hano naho wobugwaye urihagarara, uhabonye ubyibushe amubonye, bamwita bazahica tani ujya byarabyibushe cyane, n'amazina se yabyibuhiye muri amaze kwinjira muri competition. Oya ni kuva kera, kuva yinjira yari ameze kujya arangana kurya, engano nararenza bya biro bavuga. Oya ntabyo arenza, ahubwo ashobora kuba atanabishikana, hajya abakobwa biragoye. Nuko abakobwa baza binjira basa neza nkuko muhejeje kuba mubabona, maze ibirori bigenda neza, baraza barasigura, barivuga, baripresenta, bagenda bavuga iyo baje bava naho baserukiye, maze bigenda neza. Nuko wa mwanya hamwe imitima itera, hamwe umwana arira nyina ntiyumve, birakomera urageze, umwanya urageze, abantu babona aho bahagaze, kabona yuko ibintu atari amahoro, kabona ko bariko bajugumirira, kabona yuko bafise ikibazo, amaze kubiri yashe kumenyo wewe urumva, kabona yuko batorohewe, bariko bariyumvira byinshi cyane, byinshi, ibyiyumvira ari byinshi cyane, ikibazo cya kibazo udashobora kuntu gitorera umuti. Ariko nubundi ko bikwiye kugenda, haburana babiri hagatsinda umwe, hano ho haburana 30 hagatsinda 15. Ndi munsi tuzovuga tuti haburana 15 hagatsinda 5 muri finale. Baraze barasigura imigambi yabo neza, indimi zigiye zitandukanye, ngiye kuraba ndaza kwemeza yuko benshi muri bo abuza gusanga baravuyemwo, habayemo kudatahura ibibazo neza no kubyishura neza. Ariko ikintu nakunze nuko mu byo babajijwe ibibazo bisa bose, babajijwe umwanya umwe cyane, babaza umwe, ese we waraza ugatora ikibazo mu gaseke, hanyuma ukishyura, ukagisoma, hanyuma ugatanga inyishu. Ugiye kumva ibibazo byinshi wasanga hari ukuntu umengo birasa, mugabo muri muntu atanga inyishu kwibanye n'ukuntu understanding ikibazo. Abo byagoye gutahura ikibazo, byarabacanga, hari abagiye kwishura bazi ikibazo, ariko byinshi mu byo babagijwe nibyo bari bigishijwe mu minsi bari bamaze muri bootcamp, ariko baragenda basigurirwa bigiye bitandukanye, bari kunyigisha bigiye bitandukanye, bigize ubuzima bw'igihugu, ubuzima nduragitsina bw'abakenyezi, ibintu bijyanye no kujya mu butinyanka n'ibindi. Rero bigenze neza, ibyo birahera,
Club culturel abagumya banga niyo yashoboye kuba iryohera abantu ibirori bigenda neza mu mbyino z'akaranga indirimbo z'ikirundi abantu bararyoherwa pe Olisen na Kaburu nabo baraza bahereza abantu karaoke nziza wa mwanya uburageze hamwe umutima wumva ngo utera udashikana urumva bigenze uko abajije baraza kugira ngo bashobore kuba bosoma abashoboye kuba bagira gute babandanya bivanye n'ukuntu bishyuye ibibazo barasoma ko abakobwa bagera kuri 15 baraza imbere abari 15 bagira gute barataha witwa Valère Glorieuse niyo mugisha uyu yambara nimero 49 muri Miss Burundi ari mu bashoboye kuba bagira iki babandanya batanga konte babandanya urumva witwa Nelly Charlene iteka nawe ari mu babandanije Nelly Charlene iteka uyu ni umunyagitega nawe nyene witwa Tania Bazahitya nawe yarabandanije uyu akaba ava mu ntara ya Burunga yagutse uwitwa Delia Cheneze Ketina Kenguruka nawe akaba yarashoboye kubandanya uyu n'umunyabujumbura yagutse witwa Elsa Keza Kimana nawe yarabandanije Neema Sierra Nshimirimana nawe yarabandanije witwa Iris Gloria Irakoze yarabandanije witwa Marie Majeur Keisha Gateka nawe yarabandanije witwa Mugisha Monica Celeste yarabandanije Kubwarugira Case nawe yarabandanije Niyukuri Lali Link nawe yarabandanije Kaneza Kelly la Gloire nawe yarabandanije uyu ni umunyagitega witwa Iteriteka Daisy Giana nawe yarabandanije witwa Nsavyimana Emisha Bella nawe yarabandanije n'uwitwa Mugisha Jennifer uyu mwana yasomwe ubwa nyuma y'abandi yatanguye kurira apana yatanguye kurira ahubwo hahandi rero uba wumva bavuga ati hasigaye umwe umutima uri kuri hasigaye umwe rero biba byakomeye kuri hasigaye umwe hajya biba byakomeye urumva mu nyuma bigenze neza baraheza barabashimira bose abona ko bashoboye kuba babafasha mu nyinshi zigiye zitandukanye abashoboye kugenda babigisha bigiye bitandukanye ukuntu bashobora kwitunganyiriza imigambi bijyanye n'ubuzima bw'igihugu ukuntu bakwiteza imbere n'ibindi bigiye bitandukanye barashimirwa harimo n'userukira Paje hamwe n'uwitwa Ndayize Tarsis umva yuko byagenze neza maze abataronsa amahirwe urumva mu nzira yo kugerageza kurondera abashobora kubafasha mu migambi yabo bashobore kuba bo kwiteza imbere ariko bose ko ari 30 bakaba baratahanye impapuro nyemeza bumenyi canke impapuro z'umutsindo amasertifika yerekana inyigisho bakurikiranye bari muri bootcamp. Navuga nti mbega ndazoba uwa mbere muri Miss Burundi ashobore kuba yo kwambikwa urugori ni bande bazoba ibyegera ndazoba Miss Popularity ndazoba Miss Development. Gorera hasigaye ni 25 z'ukwezi kwindwi 25 z'ukwezi kwindwi 2025 niho tugiye kuraba finale kuzomenya
uzoba Miss Burundi umwigeme mwiza w'akaranga cy'ubwenge w'umurundi kazi hanyuma ashobore kugira gute ushigwa mu migambi yiwe bose ko ari batanu ba mbere imigambi yabizoshigikirwa bivanye n'amashiramwe atandukanye yagiye ashiramwe uko kugira ngo no higanwa rigende neza no kuvuga hasigaye kwezi kose kugira tumenye mbega batanu ba mbere ndavuga hajya Miss Burundi première dauphine deuxième dauphine Miss Popularity na Miss Development niho bagiye gutoga nkacangaruka ku bintu bigera kuri bitatu muri no higana ya Miss Burundi 2025 riko ritegurwa na Ingo kuri hashtag ya Ingo tujane babifashijwemo n'ubushikiranganje bugwaruka harimwo n'imico kama ariko ngaruka kuri buno bushikiranganje nkavuga nti nivyo muri ko murategura igikogwa ariko kirimo negligence idasanzwe tugeze demi final we are about kuja muri finale ariko ni higanwa umengo ntari hari mu gihugu kugira ngo rishobora kuba ryomekana ko rikihari ni ku bushake bw'abande bw'ibimenyesha makuru n'abamenyesha makuru n'abanditsi batandukanye bo ku mbuga hwaniro kubera ko ubwabo babishatse nkavuga nti hagati ya Ingo n'ubushikiranganje bubijejwe ubushikiranganje bujejwe mico na karanga ugwaruka n'imico na karanga harimo n'iby'inkino na sport la jeunesse nyumva kwebwira gute kuza ibazihiganwa niriko riba mugabo nkaba ntarigera mbona nsumba zose mbonesha kure yacigihugu ntarigera mbona nsumba zose yikora kw'inkuru ese ntibaba bahari none muri aya mayezi mu gihe iyi ari event y'igihugu ntibaba bahari none ntajene n'umwe ndabona urazi ko hose nahagiye rero ni kibazo ndabona nkacangaruka muri ko bitegura ni kuri kote ya Ingo ko nabo nyine bashobora kuba ariko barasamara bakaba bijajaye n'ivyo ariko bakibagira yuko bana bakobwa ari visibility y'igihugu visibility ifisi cyitwa investment visibility niboneka atanga uvu zagiyemo ntibikunda umuntu ntaza gushaka inguvure muri iyo visibility ashonje reka menye rinda ku rukumu ndiko ndavuga ngaha nuko ese ko wagiye wari uhatse jewe insamirizi yari yandungitse tike turabira ingene bimeze bagateri ko nyamara toya wagenda nta ngorane mugabo urumva hatigeze kuba hari ikintu bita ibyo reka tushaka tunavyihoza ariko hatigeze kuba hari ikintu kiriko kiravuruga mu Burundi hari ikintu gikomeye kiriko gute kiriko kiraba event y'igihugu hariho event y'igihugu ikaze iriko iraba uno munsi nkaca mvugane no mushikiranganje ari mu biki kuri event ari karabikurikirana gute bimeze gute ngaruka no kuri Ingo nkavugane none mwemwe bimeze gute iby'iwanyu muri ko mukora evenement nziza organisation imeze neza ariko haraburi kugira ngo tubone biriko biravibra nako mutibona mu bindi bihugu uno munsi turiko reka mvuge ikintu Fulgence ni evenement y'igihugu yasumbijwe vibration na evenement y'umwana uyu nico nagomba mvuge wa mwana yaje muri Miss Teen Universe ikindi kintu yamaze iminsi 3 mugabo imbuga zaramwanditse ko ibintu birabinuze Fulgence nagomba mvuge mugabo event nka Miss Burundi nagomba mvuge ikindi kintu uziko iyi evenement yabaye so vendredi yabereye rimwe na evenement ya Kasama uziko evenement ya Kasama yabaye visible yaronse visibility kurusha evenement ya Miss Burundi byagenze hayi ku mbuga byose nabibona okay ese cyanibaza ikintu ca mbere bigenda gute evenement y'igihugu iri kiraba nkuko ibure visibility maze bakaca bemera yuko hari n'izindi evenement ziba kandi bigahurirana ku munsi umwe ku masaha amwe ndetse binegeranye ikibanza n'ibibanza bimwe ibyo bigenda gute uno munsi mu majwi mfise uwumviriza neza hari abandi bantu bazi kumviriza aza yumva mu ijwi rya B-Face karatani muri rya event
kinoyizinga bikanka guhera kubera ibanza biregeranye hariya mwe mwagenda hariya bariko barasoma abapashije hariya bifesi nawe tambira kurukuta ese ega wawe n'Imana reka mvuga nti nyabuna hano hantu bushikiranganje nayingo mwicare bino bintu mubyige kandi hari ukuntu tumaze tubona akajagari mu bintu by'ama event n'aba event organizers nyikosore kuko iyi event ya Miss Burundi itariki yayo imaze igihe izwi ariko nkaronka cyane ko nukuri mere doravire nkamubwira ni mutama hano hantu harimo ikibazo bintu byagenze gute ese event ya Miss Burundi yoba yara neglige yoba yarafashwe minenegwe ku buryo baza kugivanga n'izindi event kukijanye na visibility n'agateka tegezwa guhabwa harimo negligence ku rwego rwo hejuru ese ko tuzi yuko imbere yuko event iba ahikoregwa basaba ikibanza bakagenda kugisaba muri mere hariya agashira ko ikidodo hariya mutama hariya nyakubahwa aturongoye hariya Jimmy komiseri hari gakuye ko ushobora guhanwa arashira akidodo agatanga ikibanza bakamubwira iyo evenemizo bitari kinyeniki ese hajya nubona kumenga haramwa gahaze kahabaye kugira izi evenema zemererwe umunsi umwe ku ruhande rw'iwanje samedi nta yindi event kaze yari ihari bari kugira gute bari guswitchinga iyi imaze iminsi izwi iki ni igikorwa cy'igihugu oya nijya ya kasama yari isanzwe izwi yari izwi Miss Burundi yatanguye mu kwa kabiri itariki zose ziri fixe na finale byose rero urumva n'ikibazo ubushikiranganje bubizi na guverinoma ibizi kasama yatanguye mu nyuma tuvyemera agaca hazi yindi evenement agaca bayishira kuri ya tariki nyene aho usanga harimo n'ikintu cyo gupinzanya hagati y'abategura n'abiteramo bitandukanye ariko nkavuga nti aka kantu urubanza gwari gucibwa na mere doravire ariko si gupinzanya no komtere ahubwo ikintu mvuga peut-être nuko ese ijya ko yabaye for free kwinjira hari ku buntu hariya muri Miss Burundi naho kwinjira yari amafaranga erega binahuriranye ubwo harabamwe no kudafacility no kutorohereza bya bimenyesha makuru bidafise staff ikwiye kuko hariho media TV online nyinshi ziriko ziranabafasha kumenyekana no bino branding ibi bintu ugasanga afite abamenyesha makuru batatu nzi gucibigenza gute kugira ngo bose baze gukuvura events ibiri bikunda za entertainment nazo nyine zose bikunda event y'igihugu nijya yindi event ndavuga ya kasama finale kuzihuriza ahantu hamwe atani metero igihumbi zirimwo zibatandukanya ajya ni nk'imetero ijana wazirashika amajana abiri mugabo urumva yuko ibintu biteye isoni biranamara se burya je nokoma induru ngaha atana microphone mfise sinotera ico kumetera amajana abiri ata microphone mfise umuntu ari muri villa yonyumva no hagarara hanze nkavuga ati nikora mugabo ata microphone mfise hariya kuri rompo yonyumva wibaza rero hajya kandi ugaragaje kuraba bohore n'amabafre abari bahari barashobora barazi ko byari bimeze donc ijya event ya mbere yarabisha amabafre hariya kuri event ya kabiri aho ni mu gihe ya Miss Burundi yarabisha amabafre kuri stade Intwari mu gihe nayo yarabisha kuri Miss Burundi goya ntagaso hariya nawe ati Bega kandidate nimero 10 na zingahe yapashije yarenga hariya haragira n'igihe usanga nyene uriya yibereye muri Miss Burundi uriya ariko arapasa ugasanga nyene yumvise indirimbo akunda ya B-Face canke ya Vani Ice nawe nyene namubonye hari atakoroka kurukuta gacha usanga nyene ariko arakubita akaguru hasi nyene bariko yumve nuko bariko barasoma gusa rero kari nagaciyemwo ariko urumva ariko sagaciyemwo nagaciyemwo kanyene tubicishemwo kugira ngo nabyo wumve ko twabibonye event yari imeze neza ibintu bimeze neza ariko kandi ikintu cyo kunegrija ibikorwa by'igihugu nk'uku nacyo kwiye guhagurukirwa
ubundi nyene wumve yuko hari n'abantu bashobora gusanga bari kugenda kuboneka hariya muri Miss Burundi ndetse bakinjiza n'amafaranga ku muryango ariko yimviye ko hari n'akandi ka event ko muziki kariko karaba for free kavuga ati akanegere mu muzika aho hantu bandihisha amafaranga nivyo ikibazo cy'amafaranga eko ndavuga kuzihuriza mu kibanza kimwe no kuzihuriza umunsi mu gihe ari evenement bazi ko zose zikomeye nkaca mboneraho n'akajyo ko gukebura abajejwe kijanye n'igisata cya communication ko nicyo kiraba n'ibya visibility bakikosora impamvu ndakavuze bo barayizi sishobora kuyibwira abantu bose mugabo Miss Burundi niko gwakizobona kuri kirogena gihereza amahirwe bano bigeme navuga nti aba boss mufise imitahe abanyamitahe mufise amafaranga bano bana batashoboye gushika muri finale bafise imigambi myiza mu basupportinze mushobora kujana mu bikorwa by'iterambere nabo bakagira gute bagahereza akazundi gwaruka bikagenda neza kuba batatsinze n'ibizgura ko batazi ubwenge ahubwo ibintu byose usanga bisumbasumbana ukuntu ese hajya kuba bajya bavuyemwo next iya barafise uburenganzira bwo gusubiramo barashobora kuza guhiganwa kandi kuko harimo n'undi yabonetse muri Miss Burundi ya 2023 ariko nabo n'ubundi nubwo yashoboye kuba ashika muri demi finale yasubire kuvamo ntiyashoboye gushika muri finale hani mu gihe muri 2023 yari yashitse muri finale bagiye asubira inyuma canke ni ariko ndakwibutse yuko 2023 na 2024 ni 2025 zateguwe n'abantu batandukanye bari batandukanye ubwo ni bashobora kuba bari batandukanye kugutahura peut-être ama projet sinzi canke sinzi ico baravye biravana n'umugambi peut-être yari bashobora ko yari yatanze ko usiguye niki ariko arenza ashika demi finale umva yuko ari umuntu ashoboye yari umuntu ashoboye kabisa yes nuko bimeze bona kandi